namuvyaye muri kwa gupima neza urabe yuko atise nejewe ndavyara ibere yarabayeho rero bisigura yuko ku ruhande ariho ari quelque chose mu bisanzwe je mfite abana batatu officiel batatu yeah abafana ndetse natwe twese tuzi babiri abana babiri tuzi bagaragara cyane ubundi urumva ni nafite ama complication ukuntu nyene urumva ciwe kandi ubutagaburira ntuga none tutaraje kure burya ntivyagoranye kugira ngo umuntu uze mu Kenyezi wa kabiri agirene umushire ku mwanya mu gihe wabanje gukubita penalty Hello bakunzi ba Area Media TV muri kumwe na Makuji Amigos Odindoga aka Masanda jesa nawo mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe tumire ngira ngo muramubona sinzi ko ari umutumire kuko twamusanze aho yibereye ni byinshi tugomba tuganire kuvyerekeye entertainment no mu buzima usanzwe je pense nta birebire canke ibikene biki reka imbere yuko tubandanya abanze abidondore kaze meze neza meze neza na meze neza kabisa ama nitwa koresha umwanya ariko nitwa tu koresha umwanya yego nta kirenze ko ngo barusa koresha umwanya jewe nsanzwe ndagukurikirana cyane ariko ndifuza kumenya izina ryawe ry'ukuri apana koresha umwanya tubazi izina rya entertainment yego iryo ni izina ry'akazi ry'ibikorwa ariko nitwa Gile ukaba ufise umwana witwa Gikanyamuji ni ukuvuga izina rya se mu ijambo rimwe urumva jewe abana banje bafise no yanje je nitwa Uwiteka umwana wa mbere yitwa Uwiteka umwana wa mbere nitwa Uwiteka aho kubera mubo tutabanye tabana ariko umwana wa kabiri umugore turi kumwe yitwa Uwiteka Kanyamuji wa kabiri yitwa Uwiteka Anigaela bisigura hariho umwana wa mbere yari umwana wa mbere oya atari wanje nyina tabanye namuvyaye muri kwa gupima neza urabe yuko atise nejewe ndavyara ibere yarabayeho rero bisigura yuko ku ruhande ariho quelque chose mu bisanzwe je mfite abana batatu officiel batatu abafana ndetse natwe twese tuzi babiri abana babiri tuzi bagaragara cyane ubundi urumva ni nafite ama complication ukuntu nyene urumva ciwe kandi ubutagaburira ntuga none tutaraje kure burya ntivyagoranye kugira ngo umuntu uze mu Kenyezi wa kabiri agirene umushire ku mwanya mu gihe wabanje gukubita penalty bon ibintu byose muta umuntu nawe udakosha kuri ino si nta muntu ari perfect rero umuntu uramusigurira ikintu ngene kimeze agukunda mutari wawe ateze gutahura iyo bicaho ateze gutahura umuntu atogutahura ku bintu nk'ivyo umukunda unamwemeza ko umukunda ko mwereka ubwo umugore wanje naramwandikishije mu komine yarabonye iyo twavuye niyo tuko turaca niyo tugeze akabona neje ingene azohamize ko tuko turategura rero sinibaza ko ari ikintu atotahura kandi nivyo nawe musigura bitahura kubera ankunda kandi azi neza ko nagenda mukunda gusa tuko turaraba n'abafana barabizi hari amafoto yagenda araca ku mbuga ngurukana bumenyi yawe nujya muri kumwe ndavuga shasha oji yakera mutaraja kure mukiri hasi tazi yo bigana eske iyo penalty wayikubise muri kumwe canke hajya amwakundanye inyuma yaho wayikubise oya mu bisanzwe cyo kwera nta mugoje sinamagize mariage iyi mariage yo guhezagira mu rusengero je nakoze ita civil ariko mariage nzoyikora vuba nzoyikora iyo mu rusengero nyene ry'amariage mu bisanzwe mariage nkuru ni kwandikwa kwanza mu komine igihugu kwanza ikamenya ati aba bantu barubaka icyo mategeko arabizi imana yo guhezagira
Imana irahezagira ibintu byose natwe twicaye ku Imana iraduhezagira kuko niyo yanabikoze kugira duhure. Rero Imana guhezagira ibintu simbaka ngo uhamagare naka oya, gusa ibyo nzobikora kubera twicare n'abagenzi dusangire, bijya ndabifata nko gusesagura, ubereke by'ukuri yuko ni nko kuvuga ati tura tujya mu kabari tugasangira, twicare dusangire. Je mba nzova kwa Buyengero ubwo ndi mu Gatolika tugenda kwinywera inzoga n'abajama nta birenze. Bisigura wowe uri muri wa mugwi bavuga ati etat civile ya mbere kwanza ni mu mutima, mu kwemerana, hama hajya naho no kugenda hari abakora etat civile kubera force, ugasanga abi wabona umukobwa bakubisha ati mviriza ariko umukobwa wacu ngo ni mubana ngo mutanditswe, urumva cyangwa umugore ngo je utanyandikishije. Oya, etat civile bijya byo kwikomine si nko kwandikisha umwana, biratandukanye rwose. Kwandikisha umwana ni itegeko kubera hari ama opportunity amwamwe, hari ibintu bimwe muzosanga umutaye mutamwandikishije zo mutaye mwaka zovyicuza mu myaka iza, ugasanga bizanye ingaruka mbi umwana kuriwe. Ariko urumva ko iryo ni nk'itegeko umwana uzi ko ari gwawe mwandikishe ni itegeko, ariko kwandikwa n'umugore ntabwo ari itegeko. Ni kungira umuntu mubanye ngene bumubona turi umuntu arafise kazoza, abagore mane badafise kazoza. Turikiri aho nyene tusanzwe tuzi umugore wawe ukuri, noneho ufise babiri, ufise umwe kuko umwe jense umugore umwe n'abagore babiri. Twari tumusanzwe tumumenyeye muri entertainment, ariko haheze iminsi umengo ntikiko turamubona umuntu uvuye ku ma réseaux sociaux. Eske bimeze gute? Oya, ama réseaux sociaux ariko arafise page arayipostinga, gusa nuko adafise ababone benshi, ariko arafise page arayipostinga. Ariko twari tumumenyereye mu promoter. Yari oya ni yari promoter, yakoresha ibiganiro. Burya hari abantu bahora biyitirira ibintu, burya kwitwa umupromoter ntabwo ari kuba gusuja ku mbuga ngurukana bumenyi nguru umupromoter. Oya, yari ama etape mwamugindura cako, hariho etape yego. Mu bisanzwe urategerezwa kwiga icyo bita entertainment neza ukayimenya ava yuko wita kwanza umupromoter. Ese urazi entertainment uyimaze mu gihe kingana iki? Nimba uyimaze mu gihe gito, ivy'inyuma vyinshi by'inyuma utabonye waravyize. Niyo mpamvu abantu benshi basoma ibitabo ko ibintu aya ma histoire tutazi tutabonye, genda uyasoma bavyanditse, sivyo barakwereka n'umwaka yavyanditse, bisome udoshigize inkuru rero nk'uko umengo niho waruri kubera wavyize neza. Rero umuntu wese adufata mikro ngo bipengo ngo wengo ndimbo yawe ngo bagire subscribe ngo uyo si umupromoter, ahubwo n'umuntu aba ari karirondera agafu, aba ari karirondera icyunguko ayo kuri hinzu. Ego, ariko kwitwa umupromoter bro teza kubuzi entertainment. Hajewe ndibuka ava yuko mbaza ikibazo mu fata mikro jewe niruka inyuma y'umuririmbyi Safi. Kwiruka inyuma y'umuririmbyi rero hari abandi rero nagwa bandi nagwa bisigwa ona, ariko ndabiga rega ndabizi, kandi nategeza kuvuga ati hari abaririmbyi b'inyuma Safi nkeneye yuko anabarenga abaririmbyi babubatse amateka kera, nkeneye ko abarenga bagica ubiga ko nabone. Burya je narizi ibintu byinshi cyane, kandi ubwe mujye namaze mu gihe kirekire cyane. Rero izina umupromoter cyangwa umu influencer si gufata mikro kuko murabona n'abamama baja ku ma TikTok bakora ama challenge baja n'abapromoter. Okay, niki wobwira abasimbira kuri Mike bakita ba promoter bazi guhera aho bahereye? Nikimeje kuvuga rero bagifate nkama bagitahuri, kandi sibo rega mbwira abantu babita ayo mazina. Abantu badukurikirana sindabita abafana, je sinkunze kwita umuntu ukora umufana. Nibo uzumva ngo ujya mu promoter. Oya, mutandukanye, umviriza kwanza umuntu icyo ari karavuga, umviriza neza kwazi. Ni nk'umupolitisien, umunyapolitike si umuntu azanga M23 akavuga M23 ngo umunyapolitike. Oya, umunyapolitike n'umuntu ubuzi neza kahise ki yaragwanye, sivyo yaragiye mu kibira, bazi mbeho mu kibira imibu umva mu kibira hariyo ibintu byose bibaho.
sivyo n'umuntu azi yagenze nko kuva ngaha no mu Buganda n'amaguru. Uyu niwe ushobora kwita umunyepolitiki. Rero hari izina adakwiye kwitwa umuntu, ahubwo vuga ati uyu peut-être ari birimo kebuke azovyitirirwa. Numva ariko hari amazina mudakwiye kwita. Abaradukurikirana rero urakora akantu baca bakubatiza izina. Oya ni mureke kubatiza amazina abantu abarengeye cyane. Asante sana. Nagomba haraka wacishije mu kasatubi byumvikana yuko ba warakurikiranye cyane Empire Avenue. Eske ubu aho bigeze ubu turamuzi Satubi ari ku rwego rukomeye. Eske aracari relation entre yawewe nawe? Relation irahari ko no big bro, umuvyeyi, umugenzi kabisa no Satubi n'umuntu kabisa jewe anzi neza, aranzi kabisa. Aranzi. Merci beaucoup. Tugiye tuje kwisonga y'intuze y'ikiganiro tubanze tuve ku ruhande. Turamenyereye nga muri entertainment. Muri entertainment hariho abantu biyitirira entertainment canke abantu baduga bakigira aba legend bakiri hasi nka wewe kuko wewe ndagufana kuva kera. Ndagufana kuva kera, ndakuzi kuva kera, ndakuzi mu biganiro, ndakuzi muri systeme mwakoresheje kuvumbura n'abarandiri promoter. Twashaka ugire ico usobanuriye kucerekeye entertainment abadukurikirana, kuko abadukurikirana si bajya je nitabafana, kuko we numvise ko utabita abafana. Si bajya nitabafana gusa, ahubwo n'abakoresha ya marezo sociaux barakurikirana hagati yabo, barakurikirana nigiki wobasigura kucerekeye entertainment nk'umu big brother wabo. Bon, urabona ko entertainment ibi bintu tuba turimo bimeze nk'ibi bintu bya football. Una football haba harimo football y'abakobwa, football y'abahungu, harimo imigwi gutana mu mitwe mu gushikira igikombe. Ibintu bya entertainment by'iwacu rero ibintu dukora mu bisanzwe ni ibintu kwanza utegerezwa kubikunda. Ubikunda ukaca ubikurikirana cyane. Urumva utegerezwa kwanza kuba ukunda umuziki, uri umufana w'umuziki, umu entertainer w'ukuri. Iradiyo iwi uhasa utegerezwa gusanga iradiyo si umuntu aterama ku ntuzenye muta ku mafilme ngo uraba amafilme ngo uri umu entertainer. Oya, n'umuntu yama ku mbuga ngo urukana bumenyi, yama yumviza umuziki mushasha gusa yamaze kuwumviriza mpaka umenye, akavuga ati no ndirimbo ndabishe toka indirimbo ikaze akayikunda akayumviriza igihe kirekire. Urumva rero ahama hakagiraho wiga kuko avuga ati ibi bintu uyu muntu akora, nimba ukurikirana ibiganiro byinshi ukavuga ati uyu muntu ibibazo abaza ari kibazo atabajije. Urumva umaze kumujajinga gusa ubirimwo deje buri kurabizamo byo kuna wo guha mic ushaka kubaza bimwe yabaza ukaca wiyongera n'ivyi wawe. Ariko ari abantu usanga ntiyakurikiranye, mani twe twarakurikiranye abantu bajujo paparazzi bakera. Urumva twakurikiranye aba ba Christian Xavier ba Spokesman, umva twarakurikiranye, twarize ku ba legend, ku bantu bakera bakoze cyane. Twakurikirana cyane ibiganiro byabo. Je nka Ismail niyo nkuru we yakora kuri Rema FM na telefone yanje barayafata ku ishure, barayafata ku ishure kubera ndiko ndumviriza ibiganiro byiwe. Urumva kwera na ekuteri nkabunda, urumva mu ntebe mugisha kamfata bagafata telefone. Urumva rero iga kwanza umuntu basubona bishoboye ivyo akora, hama nawe uvyonke ubinwe hamuce wiyongera. Rero kijya bitare impano y'umuntu rero, impano Imana yagushyizemo rero cha wiyongera ku buryo nawe navuga ati umfiti yanteye kopi ariko yiyongeje. Ayo ni ico nico kita rero umunyetetena, kandi niki kintu ibi bintu tuba dusanzwe dukora. Iga hama wiyongeze, wize gusa ntiwiyongeze.
uri muri ivyo bintu ariko nta uguma uri akazi uyazi, uguma uri kuri balance, ntuduga ntuma, uguma uri uko, urumva. Rero icyo ndibaza kiratahuritse, utagitahuye sinibaza yuko batwoba turi kumwe kandi yuba atankurikirana pake. Dushika tubwira abakunzi ba Elia Media TV bashika kudukurikirana kimwe ku kindi, twashika tukubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ni benshi bashaka kugira no gutahura kuko mu biganiro turiko turashikiriza cyane naho tugiye gushikiriza nuko habamwo inyigisho zimwe nazo ntituzihabwa n'ababijemo ubu, tuzihabwa n'ababizi kandi babifise ko notion. Twashaka kumenya muri entertainment nizahe party zoba ziri muri entertainment. Nk'ubu ndashobora kuvuga ati muri entertainment hariho yereke kuririmba biki ya entertainment mu bisanzwe iyi ni art mu bisanzwe umusani, umuririmbyi, journalist, umukinyi wa filme, influencer, urumva ivyo byose biri muri bani ikintu kimwe gusa kiri mu ntuze domaine zitandukanye. Ko nakubwira ati ibintu by'umupira w'amaguru hari abakinisha amaboko, ko bakina umupira hari abakinisha tennis, hari basketball, urumva ivyo, urumva mu bisanzwe bakinisha umupira. Ibi rero bya entertainment ibi biri muri byose ni nizina rimwe ryonyine. Wowe ntaje wombaza, wowe uri muri n'agendi we ni uteza kumbaza kandi ati mu gisata nkaca ndagusigurira kubera urumva ntubunzi mbashaze kukwidondora, ariko mu bisanzwe umuntu abakuzi nakubaze abazi ibyo we ukora mu bisanzwe nka Fizo muhuye, we tuvuye ati uyu ni umuririmbyi, mubonye ahantu mu kabari ugati usanga aje kuririmba, urumva ibintu nk'ivyo. Rero iyi ni bayita bisigura ko muri entertainment ari cyo kimwe na nayo ifise amaparti n'abakameramani, burya abakameramani bose bari muri bari muri bose, urumva ni domaine nimuze nyine ni ikintu kimwe gusa cyo nk'uko abantu badafite ubwonko bumwe. Abantu urumva umuntu murashobora kugenda muri abantu batanu, usanga ari umupeti yifitiye impano yo dance, ari umudanser, sivyo? Basanga muri abantu batanu ari umukobwa afite impano yo kugira make up, urumva usanga ubundi ari umukinyi w'umupira yafise iyo mpano. Rero mwese muri umuntu kandi muri kigwi muri abajama, rero mufise impano zitandukanye. Rero niho muca mufata zya mpano zanyu mwese akazana mugashira hamwe, rero mukongereza inguvu, urumva niko bimeze mu bisanzwe. Asante sana. Dutere nk'abagenda gusoza kuko amasaha turabona yuko ageze na kure. Koresha umwanya. Turagiye turacari muri nyene, turacari muri entertainment, turagiye mu gisata ca filme. Mu gisata ca filme hariho abakinyi ba filme bakiri hasi bidogera abakinyi ba filme bakiri hejuru. Nka wewe nk'uwovuga ati okay ubu ndaje hagati yabo, kuvuga abari hasi bavuga ati twebwe turashaka ubufasha kubari hejuru, mugabo bobo bafashanya hagati yabo bajya abari hejuru. Nk'ubu bagushize hagati yabo, abari hejuru abari hasi, ni igiki wohanura kugira ngo muri filme iterambere rihabe? Ikintu nohanura nuko abo boba bakiri hasi first bomanza bakibuka kwanzu yari hejuru, eske yavukiye hejuru canke yahereye hasi. Icyo maze kucibuka ukatugira respect, icyo bita respect. Hari abantu usanga ari down, ari hasi, ariko gaca shaka kwigira umengo n'umumesha, umengo murangana, umengo ya burya umuntu wese bivanye n'ingene asavye arahabwa, wicishije bugufi urahabwa vraiment. Abo bari hasi no bantu ati ni muba bagenzi kwanza n'aba bakuriye, mububahe kwanza, respect imbere ya byose, respect nabone babitahura ati uyu mupeti aruba arafundera.
igana bajya bari hejuru y'abapeti bakunda bavuga ati aba bapeti uyu mupeti arafise indero fe ubaha itware neza ariko wiyezere ko ufise impano ntiwubaha umuntu uzi ko atampano ufise cyangwa wari ubwirwa ati nta mpano ufise aya burya nasanze burya ata muntu wapfa gutukwa burya abantu baba bamaze kubona tuyi murafise impano cyane siguru wabwiye ati icyambere mwubahe nkuko kubaha habe mu gukora cyane ubaha ukore cyane kuko umusineaste basi dufate jewe je nta bintu vyipasa muri internet je na umupeti wese bari karakora cyane ya peti bariga yumengo ngo baronsa like make ngo amaviews make ntubuze ayo maviews make abantu baya basi dufate uronse views 100 urigaye ngo nakaronka ngo amaviews 100 urumva urigaye none izo views 100 burazi uko ngaha tushaka kuba twicaye turi abantu 30 kuko turaba ikintu cyawe kandi twinjiza views telefone tuyiteretsaho urazi ko ari ingo urugo kana karushobora kuba ariko rabintu byawe ari famille yose iraho ha ntibavyibuka ivyo bintu niwigaye rero ngo gende mu maviews make menya yuko ayo maviews ubona umengo ni make ari gusanga ari abantu benshi cyane bayabonye urumva gusumba rero ni bakore cyane kora cyane ibindi bintu warabitahuye menya ko atagapfuye nta gakira kora cyane itange nta kintu kimwe cyagize gipasa atakimazi cyatanzwe urazi ko kuva na kera Imana yanagutuma ati ijya ntama ijya nka ukunda turira ukayitura ku buryo iciko umunyo none uzanye ibintu by'ingumye urabona ngo yanuze yanje yapo ariko itange ikimazi koresha umwanya ikibazo gisa n'icyanyuma imbere y'uko turangiza turakoze cyane mu biganiro turakoze cyane mu kuvumbura aho naho hambere reka ndabivuga uko eske koresha umwanya ndetse naho nitsiko turakubona cyane uwe ro problem nuko bambona cyane jewe koresha umwanya cerekeye mu biganiro kumwe wabikora kare oya je sinkora iby'abantu bose bashaka nanje je nkora ivyo je nyene nshaka kwanza je nkunda kuko jewe ni jenzi ukungene ibintunze urumva kukumbona cyane rero jewe mushatse kuvuga kumbona cyane hawo nshatse ko mumura cyane no fata nkazunguruka mu masite yose nkagenda ndadodora ati bite na mahoro ntumbonye urumva rero jewe je mba ndi mu kazi iyo babiri hose mba ndi mu kazi kuko nari ku rubuga mba ndi mu rugo kandi no mu rugo mba ariko ntunganye ivyo mu rugo uburi muzi urumva rero abantu be bashobora kubona umengo ntibambura ariko ari abariko barambura ari gusumba rero bisigura yuko kare wagira ntiwaboneka cyane atayandi mabanga wari ufise utunganya oya nari ndayafise ariko je sindabitanga uko kutaboneka cyane nashatse kuvuga ku ibiganiro ku biganiro ku mbuga oya je kwanza ubu nibereye mu by'igihugu nibereye mu by'igihugu abasani abantu zeje bahamba bare gatoyi ko ndi mu byanje by'igihugu ko ndanabikunda mani je nasanze afata daboduke gukunda igihugu cyane nasanze abantu mu bindi bihugu ivyamamare bidefanda igihugu cyabo rero nkasanga iwacu ivyamamare nivyo vyigarana igihugu jewe rero naramaze guhitamwo nibere mu bintu by'igihugu cyane mani 80% rero isigura yuko nka wewe wo gwa amahirwe yo kugenda nka ntuzeye hanze yuko utogumayo nkuko hanze kugumayo biravana erega kuguma hanze bivana na programme wagiyeyo gute nk'akarorero nk'ubu tuvuge uri mu MC je nagiye muri Kongo ibukavu hari bitiremera sange nazungurutse muri Kongo no muri Sud Kivu sinagumye gusa tuvuze hanze nituvuge ngaha muri Afrika dufate basi nko muri Canada vya Buraya je no garuka kubera ivyanjanyeyo biheze erega mutabihugu vya Buraya sinyibi aha mu Burundi uza ukabaho room we bakagushira gusa mu gakaye ukacubaye oya bijya bintu mu bindi bihugu visa iheze ubuhuye n'ikibazo ibintu byo gukonyoka
urayongereza n'ibintu birebire mutani biharuro boje rero mu ncamake ushatse kuvuga yuko ntogaruka cewe ntogaruka kubera je nshatse kwimuka kuja mu kindi gihugu ntugipanga je nyene ntugitegura pana kugenda mu nzira za magendo mu nzira z'umengo ndirutse mane igihugu cy'u Burundi igihugu ciza cyane n'igihugu kiryoshe no kubamo ya ico ndakikubajije kubera washizemo akantu kuko uri mu mabanga y'igihugu ni mabanga y'igihugu eske navuze ati wogaruka kubera gukunda igihugu canke naho oya igihugu mani kugikunda ntibisaba kube uba mu gihugu gusa nubwo woba uri mu mahanga ndafite abapatriote ndaza abapatriote bukuri bari mu mahanga bakunda igihugu cyane gose urumva mani bona kwitanga bagerageza kwikorera bari nyuma ego ivyo rero mani je mba mbona ari amahoro menshi je nubwo no bandi yanze gukorera igihugu ndagikunda pe ndakunda kabisa koresha umwanya asante sana kuduha umwanya wo kuganira kuri Area Media TV merci ni igihe ijambo rya nyuma wabwira abakunzi ba Area Media TV canke ntari hari kabisa ya okay merci beaucoup yaga abakunzi ba Area Media TV asante sana ku mwanya mwadutije amaso yanyu shishikara mudukurikirana mugira partage y'ibiganiro vyacu canke ikindi gikorwa cyose gica kwiyi TV. Asante sana, mwarikuwa na makuji amigos, titoke Emma Sando. Ciao ciao. Yeah.